Nekesha kubwiye ngo arakuryohe ngo uramuryohera umuryohera gute mu buryo bwawe oya none yomenya gute kuryosha atarakurya nitworoshe jewe sinoroshe kubera amaze gura na benshi ubudefo bwarize rero umeze gute oya nta budefo mfise ngerageje kubaza none izo conversation bari conversation zimeze gute nyine nzo ndagukunda sinzi bandyohera tubonane makanya bona ziga bar za VIP bari bar y'abanyamwari oya ahubwo ziga za VIP zuzanga zimwe ababoss bega niba ndakunda nyine mutipa hagaze neza nyene mu bogare nyene afise ukuboko fatine inamwe udusohotse wambaye nkabona hamwe nishaka ni uko tana tufranga tudogo so njo ukwiye tuivuye gute abakongomani benshi none nka ugafana hazabaki abakongomani benshi baratanga amahera mbe umukobwa umuvuze uvuga ouvert cyangwa ouverte ntabyo nzi neza ko ari ouvert cyangwa ouverte mwagigisha mu gifaransa ni gute amurushatsi rumwe ntabyo nzi mbari incheve hama ugutwi désolé ugutwi kumwe désolé Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza arabishamu vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira namwe bwe bakunzi ba Bujahit TV. Ronaldo ndi kumwe nande ndi kumwe na Lydia Real. Asanzwe aririmba kandi akagira n'ivya karaoke biterije. Sawa. Biraza neza. Yego. Lydia tujunyene ariko bisa nuko hari ukivyuka vyagenze gute? Ejo nari ku kazi mama rero jambyuka neze nyene ukivyuka utevye ego abantu baririmba karaoke murabizi yuko kenshi usanga bagira ama after bayazigirira muri simisi yose bivana nk'ejo twari dufise concert mu bintu byari byaryoshe twari twatumiye Dr Cloud niyo mpamvu twaciye tugenda mu ka after buke nyene ko si bya minsi yose byari bimeze neza byari bitesa mwana mufise nuvuga aka concert muri kumwe na Dr Cloud n'abantu vuga ari undi mukobwa no kwita Blina mwari kumwe n'abanyene no ya Blina gusa Blina yagize yatugiriye aka video nyene kukugira publicité ya promotinga but ni yararimo ariko byari bimeze neza cyane byari bimeze neza ikibinyemeza jewe ko byari bimeze neza nuko mu masaha yo mu gitondo je navyutse mba kugira mu jewe n'udiyo kiganiro maza ko dakurondera kwanda nkaraba kuri page y'ibimina postinze kuri Instagram kuri Facebook hose no kuri statut ya WhatsApp rero aje kuri statut ya WhatsApp ya Lydia nawe nyumenga ari kumwe n'abagenzi we novuga nabo basanzwe baririmbana muri karaoke basa nabaryohewe cyane haje muri muviherije uko muracheka sana twari tuvuye ku kazi turagenda muri lendi mesha nyene kubandanya kwa twari tuvuye kuryoherwa nyene misisi vyama bimera kujya nyene mutezwa kumarira kujya nyene lendi mesha mutezwa kugira oya si vyamina kubwiye ko atari bya misi yose nyene iyo byagyoshe twatumiye nk'umuririmbyi tukabona nivyoherera ngaho cha tubuja tukaza tugira nzenya after miss yose nize ko zamaze imeze neza none bishitse ugasohoka wewe Lydia wewe bigenda gute kenshi ni vendredi cyangwa ni lundi ugenda gute Jesi je gusohoka icambere cyo je gusohoka vendredi cyangwa samedi dimanche ni misi y'akazi lundi birapfuma kwa mardi sinkora urumva ngene mvuga iyo nasohotse samedi nkaba ndi kumvuga gutyo bona dimanche no cyandirimba gute aya sinshobora ati rero Lydia kenshi asohoka lundi kenshi lendi na indi misi naho nsohotse sineba so udateba kubera iki kubera akazi canke sineba kubera mbanzi ko ejo nzoja ku kazi nzokora ifo yuko ijugi rigume rimeze neza Lydia umuntu avuze kuri mwiza wowe utahura mwiki sinzi none ngo ngaho bitahura mwiki ngaho mbo bitahura mwiki umuntu avuze ati Lydia uri mwiza wowe utahura iki uwo muntu mutahura gute umushira mu kibanza cyawe yuko iba anjohererwa gusa nta bindi mbe hajyanye ubwiza bwawe ubu iki akahe gaciro ndabuha agaciro kanini cyane kuba ntikunze naho ndi muntu yonkunda kandi uko nibona mbona umengo nta n'uwunsumvya ndi wa mbere rega ifo kwiyemera
ndagoye basha oya uri mwiza none si mwiza ndi bazonyica this is ninde jisho oya muga tuvugije ukuri Lydia uri mwiza kandi je nizere bon ndavye n'ukuntu umeze ukuntu wambara umenga unovuga yuko nturi umunonga mu Burundi oya kubera iki turabonga mu Burundi ga mu Burundi bavyara abana betse nico gituma na uri mwiza nuvuga tugeregeje kugufata bon pourcentage dugereje kwijana oya nuvuga pourcentage gana gute abyonzi nawe ico kivuge nawe ndakivuge ndaguhe nuvuga 90 tumwe 90 birakwiraye birakwiranye primo wabitoya ariko je ndashaka nka 95 yashaka 95 none kubera iki 95 yose 5 zikwiye ko kubera iki izo 5 mba nta muntu abura gasembwa reka nuba mwiza muri byose budefo baho okay budefo bwari je rero umeze gute oya nta budefo mfise we vuga ibindi ibyo by'amadefo nabyihuze uyu amadefo biyaje Lydia rero jewe bon sariko turaganira ariko ntaco kwabaga ati nditwotangura ikiyago nyaco tutaratangura gutera inkuru naco tumushire muri mood uruja muri mood canke uja muri mood jinja muri mood apana muri mood uja muri mood kandi urakunda kudecevoir abantu cyane urakunda kudecevoir ashinige ni mwajenga na badecevoir cyangwa bibana nawe Mugaba novuga yuko unye hagezweho novuga abaririmbyi babigebe nibo barako baratuba buja flavor isa nigira nigira vibes nigira mood cyane kubera iki tuvyite ko ari gukora cyane cyane kuwitaba ama interview cyane niyo strategy mwabonye ko ariyo nziza mwocisha gusa kimwe nabonye nuzenya izi TV zanyu online zirafasha cyane kumenyekanisha abaririmbyi kandi zigafasha nyene nuzenya media zikaguma ziri tukaguma tubona ibintu biri update umwanya wose tukabona n'abarindi tutari tuzi ibintu nk'ivyo yego mu myaka yahera twabura ivy'abanyarwanda ariko cette fois-ci nta kantu ntaherindwi tutabonye akantu kigashasha ko mu Burundi yagize yego Lydia rero kumbure ivya karaoke hoho urabona yuko hazova mu kintu kiwungutse kuri wewe mu kuguteza imbere ivya karaoke cyangwa ico bakikwinjiriza karaoke irinjiza vraiment gusa ikwinjiriza ari uko ukora nka kenshi umuntu ikora rimwe canke kabiri sinibaza ukora gatatu kane kandi ukaba ufise n'agashahara keza Lydia tumaze kukubona mu bibanza bitandukanye bya bagirira amakahaoke biva kubera ikiriti kubona muri gera je twakubona handi muri town ugagumugara kugenda nibiki bitego niki oya urashobora gukora ahantu akazi kagahera ukaja handi ibyo bibaho kwa ababosi n'abantu bagoye cyane ababosi b'amakaraoke bashaka gukorana akabona abandi baje kumusaba akazi kandi bamubwira amahera makenya gusumba rya mwakorera cyahitamwe kubakura mba ibintu kwanza bya karaoke biranashaka kubera siza kontra umvuga ati ngo mwagiye no kuri kwa senatere ngo mwasinye umva wowe uri angaje ntabyo kuva ngaho ya ngo mbangaje ibintu by'uburofa nyine yimvire gukurara gukura akaza nundi wowe nimba yaguhijana akaronka wasenkani uzobona telefone gusa no musi ntuze kiri mu bintu bituma na karaoke yacu ngaho idatera imbere kubera hariho abantu bajonje bashira inzara imbere mbakubonye uri kurahakorera akabona uraronka amahera acazana akaca manura ibeyi mva ni dufisi ibeyi nyene iri yego yes ni bya bintu nyira kubwira ati je ntandaza ikirato c'ibihumbi 10 ariko agacaza wundi nyina dandaza bigomba kumera nka bya bindi vyiwanje agaca kidandaza 5,000 agaca abanyici isoko mbe uzotera imbe nawe uzocuronka ubundi kumbura kidandaza ku 2,000 kandi bizokubabaza kubera kinene mutoje hamwe mwese mubwirane bwati tugiha agaciro ibaze n'ukuri ico kintu ari umupere yigeze kubivuga yitwa Desire yatwara nuzenya hari yepfo mu buterere habagira ama repetition y'imiziki muri Dombosco yatwara Dombosco yavuze ati igituma mu karaoke zanyiza atari imbere kandi batabaha agaciro ntimuja hamwe nk'ubuje tugiye hamwe tukagira nka maison umva nk'umuboss akeneye band
akaza agatora band akavuga ati twese tukaba twumvikana iyi band igiye hajya ni ibeyi umva aba bavuyeho canke agashaka gushanja ibeyi ni yindi nyene twese tukagwa dufise ibeyi imwe je nibaza yuko karaoke yacu rutera imbere kandi buduha agaciro kubera mvuno munsi wovuze tukiga tushaka kuza kuri 1 million tushaka kuza kuri 700,000 kuvuza ku munsi abandi bakaca baza je kuri 300 ndaza umva rero abakwiciye kandi mva ntimusha gutera imbere ni vyiza rero kumbure tuba duciye hamwe n'impanuro ni vyiza yuko mwoja hamwe mukagira urunani mukumvikana kuko kwicirana isoko navyo nyene si vyiza kuko umuntu musura bimugiriye ejo nawe uzoshika kure nawe babikugirira hama bikubabaze wibagire ko wabigiriye uwundi nirize nyene dusa n'abacishamwo gatoyi ntuvuga vya bindi nyene vyo gutwenza gatoyi ducangamusha abantu hariya nirizya shaka umbwire wewe umukobwa agikura shaka umukobwa novuga kigera muri ya myaka aravuga ati nshaka kuba nka Nicki Minaj je shaka kuba nka Beyonce wowe wifuza kuba nkande ndakunda Beyonce ukunda Beyonce kera naratangura kuririmba navuga nti jewe umunsi nzo umuririmbyi zanatamba nkujya kwa Beyonce maze kumuririmbyi biranani ariko nubu ndacafise rêve aririmba neza agatamba agamukobwa vraiment kuko yambara wewe nta kintu uriyumvira ko kuzokwambara nka Beyonce kwambara nanyatsi cyane mu kwambara ariko umuntu anyatsi cyane mu kwambara ni Kim Kardashian me ujya wundi ujya Beyonce nyine anyenspira mu kuririmba no gutamba me mu kwambara wapi umuntu kwinspira ko umuntu winspira ko wambara ni Kim Kardashian ukuntu yambara neza mbo niko tubivuga siko tubivuga no bya bindi nyene abahungu bakunda ni sexy nyene kwikino ni mwambara ibintu biri sexy by'abahungu bakunda kubera iki twambara ibintu biri oya bivana n'ibyo umuntu akunda je ndakunda mbe ndi sexy hari undi mukobwa usanga ugaya ibintu byo sexy navyo nkunda bivana n'ibyo umuntu akunda ninge naremwe ni kangahe umaze kwambara bakakubwira kuberewe nk'inshuro ugereranije kwijana sinshobora kuziharura vraiment ari kenshi cyane gose uramaze kwambara bakakubwira ko utaberewe Lydia oya kaje kugira mve mu nzu asha ndirasira neza yuko naberewe meze neza ndabatererera inkuru bakunzi ba Bujahit uyu unye yavuze ngo atudesevoir yabivuze nyene twaje ngaha twicaye ikintu c'isaha nzima mama we n'umwana mwiza vraiment yatuzimanye turirindira Lydia rukurambara gusa ivyo nyene wambaye nivyo rukurarindira wambaye oya mama je nkiryamye ico ni cyambere nakabare ko je narushe maje nkiryamye candavyuka njanja kwanza mudushe ndoga ndanditegura mba ucuritegura uvuga iyo mishatsi niyo nyene byagutwaye umwanya canke byose nyene no kwisiga mu maso mba ugimbere ya kamera gupfa kuja ko nyene kamera utegeza kuyitegura kwa numenya ibigera kure mba sinaye ko cambyuka nkacanza nkaravye mu maso ntari no muri mood nkaravye gusa amaso nkacanza oya na Jux vraiment ari kubona yuko bitariko bigenda neza kuri kamera ni nuvuga yuko ni kangahe kumbure ni biyamaze gushika canke biramaze kugushikira hoho ukumva yuko umuhungu ariko arakugora ariko dusohokana uwo mutasohokana mutazinanye akakugora mbo yarafashe nimero atavyuzi baragorana sana bagorana gute kumbure ushize kudumujo ugasanga ariko arakuvugisha ibereye ko n'umushiri wacu uri kugana na mushiri wawe hari abandi batipu usanga abashaka muri ko murandikirana mugume muri ko murandikana ntumara umunota kwa usanga ico kindi ko kirakwandikira akabona batevye kumwishura akaciramo na call biki nibiki abantu nkamushanda ba block sinkunda umuntu angora nambwiye ati umva yakungora ndakwishura ku mwanya wanje utekereje sawa me ugumye ushaka kungora ngerageje kubaza none izo conversation bari conversation zimeze gute nyine nzo ndagukunda sinzi bangyuhira tubonane makanya twicarane kenshi akunda kuvuga byo kwicarana ndikisha kubwiye ngo arakuryohe ngo uramuryohera umuryohera gute mu buryo bwawe cyane bazandoye yakubona waramuryohera no kuryohera gusa ku maso kubona donc nk'ibyo oya none yomenya gute kuryosha atarakurya uryoshe nawo ari ufungura gakoresha ka brochette wewe wakurisha kirida cyangwa wakurisha fourchette oya ibyo byose nta kintu na kimwe kirimo ariko wowe uraryoshe kuraba look yawe iraryoshe kuraba no Jux arabibona hariya
araryoshe kura ni Lydia kubera dusubira rero muri karaoke mbe Lydia ko twumva wari ko gusora igikorwa kimwe ucugwa muri karaoke nta na clip waduhaye Lydia kubera iki jewe nafise umuntu amfasha ariko rero ibintu bya karaoke biraturuhisha urabona je nkora vendredi samedi dimanche lundi nduhuka mardi gusa mba narushe nkaca ntegura rero indirimbo nzorepetejo ejo nzoja muri repetition mercredi jeudi vendredi nangura akazi mu bintu byo kujya mu studio bica bintwara umwanya kandi mbona bitari ko biranyinjiriza none kubera iki none mu bigumamo kandi mubona ko bitabinjiriza mbeho buziki kugira ngo bibinjirize je namvuze ibyo bintu by'imiziki biga by'imiziki wini mvuze by'imiziki nyene kuri kino nguma muririmba nguma musore birinjiza kuba maze kugira amazina komakome nk'abasatbi bafizo bande ba biface birabinjiriza ariko kugira rero ugere kuri hahandi itangure umuziki utangure kukuriya wakoze umwanya muremure kandi biri muri entertainment cyane ibikunziza aniri baravuga yuko mwebwe muririmba muri karaoke novuga yuko bujya muronka bwa pembe niko busanga ari bunini cyane gusumbya umushahara byo ari byo niki yatweka naranahetsa wala kubarire honyene hari amakabari uje kujya kuririmbamwe nturonke na pourboire y'ijana nturonke urabona ziga bar za VIP bari bar y'abanyamwari oya habwo ziga za VIP dusanga zimwe ababoss bega niba ubare bujamwo abakobwa ubare bw'ababosi nibaguha cyane gake ahantu naririmba nkaronka pourboire ni muri ngenda relax plus no muri arena baratanga ndamaze kuja kuririmba yo ndonka pourboire nyinshi ariko ngo zazanzi ugira ubone ngo arahagurutse iyo yicaye ngo aracasha wakuze cyane ivyo ravuga ati ngo turonka pourboire nyinshi gusumba kuri ngo gusumba umushahara n'ububeshi kubera nizo pourboire za misi yose bivana n'abantu babaje ariko ugiye kuririmbira downtown uri muronka menshi gusumba umushahara aza abakongomani benshi none nka ugafana haza baki abakongomani benshi baratanga amahera abakongomani batanga amahera abarundi wapi agukomera amashi ari nzagwa kugira ati unywiki akagwa ico kunyuka mengo kwa matupaela bana pombe hapana wataka hela uramaze gusokana n'umukongomani ho naze sora umukongomani byari bimeze gute mu rukundo rwanyu ikwa ni hela turukura mchoma hela tu au ilikuwa mapenzi alikuwa mapenzi kwa tunapenda uramukunda kuri kwimva kuko mbe birashika muramaze kumva ko ukunda ko riri naramukunda pana datari bisanzwe kubera kanoti kiyo naramukunda ariko yaivo ubwira ko wishuri kuri cyo nyene kwanza waramukunda naramukunda ariko si bya bintu wari waje kuvuga ngo vyasana ngo nkumva kumbere ndashaka ko nza kubaza nyene Lydia mbigira nuvuga ibintu bine bisabwa kugira ngo umuhungu atumbere Lydia bine bisabwa wi ati umuhungu afise ibiyinye nka condition zine umuhungu abakwiye kugira jewe icyambere coco ndakunda umuntu ankunda ngenda kivuga mugiswe awe mkweli donc ndakunda umuntu atabesha ico ni ikintu cyambere gishobora gutuma ndagukunda nkakwa gupfa pana n'amahera ndakunda umuntu atabesha ndakunda umuntu ari serious atavangana naho muramvanga ndakunda nyine mutipa hagaze neza nyene mu bogare nyene afise ukuboko fatine iyo ni condition ya gatatu nyine hamwe udusohotse wambaye nkabona hamwe n'icyaka ni uko atanatufranga tudogo so njo ukwiye tuivuye ivuye urukundo rugyoshwa n'amahera hejuru none twosohoka gutata amahera yes kumbere Lydia tugira ko dusubira muri music kandi gatuza tugenda tugaruka music hoho gute Lydia nta gikorwa gihari hafi ndagifise muri studio gusa ndiko ndindira kugira clip ndayisokorana na clip usorana na clip mbe audio studio yahe audio aho ibite kwa Masterland kuri wa mbere kwa Masterland wasuye kandi ukuri indirimbo kwa Masterland kubanda mukunda ari simple ari serious kandi
afise n'umuproducer akora neza bavuga ngo hitmaker arikora neza kata kana karakora neza sinzi ko ari umwana ariko mamuru ngo aracari muto Lydia umuntu avuze ngo ni umwana we hagitahura iki umwana unavuga tujya n'umwana abataragira mu bintu by'abantu bakuze ibintu by'abantu bakuze rero Lydia ndakeneye kumenya kumbere ucisha hejuru gato kumbere twakurondera ubundi uzotubitubwira neza ibintu by'abantu bakuze bimeze gute ibintu by'abantu bakuze nibijyanye n'uzi bijya by'abantu bakuze bijya n'umwana sinibaza ko arabishikako n'ibyo aragira biya by'abakuze ariko ko amaze kuja mu by'imiziki ndibaza aramaze kubishika Isi rero kumbure bakunzi ba Bujahit TV turi kumwe na Lydia Real mbe Lydia Real haruka ku rusengero ryari sinibuka umwaka n'inusu kubera ikiri cyangwa imyaka ibiri satani atari ngo satani ngo akiza ku isi abamarika basigaye mu ijuru bavuze ati ngo wewe isi iragowe ngo dunia uko no matatizo sana ngo uyu muntu ngaje ku isi umuri n'ikibazo kwe numva ngo biragoye kwihangana ku isi ngo rivyo riti ku isi biragoye kwihangana nka je ndipfuza guhinduka nkizwe mve mu bushuhe bikanka nkaca ndaba bakaje nkaza mbona DJ Fana natanguye kuorganiza amapati bikaca byanka agashuhe kakaduka ubushuhe bukaca buduka nkaca nguma ndi mu bushuhe abakobwa bafite ubushuhe abadada bose abamama nta bushuhe afise imisore yonyene urabona yuko bagera muri aje y'abamama kuzo agashuhe kazoguma karimwa akamoto oya bihe bajya none vuba ndi mu kubihe ubushuhe yego nakaye kamaro ko kuba mu bushuhe akamaro karahari cyangwa ntagahari akamaro ko kuba mu bushuhe shushe Lydia garashushe ha nakamaro na kamwe akamaro nako kuba muri mu mana kubera ibi bintu birahera kandi bihira nabi kuri ibintu byo bushuhe zishinze ni problem nikiyo hanura rero umuntu ariko aradukurikirana nare kugira ntazogire problem ifo yuko basenga mukegera imana mukiyegereza imana ibintu by'ubushuhe ni bibi ushobora gushuha gaheza nabi ushobora gushuha ugasanga wameze umupira ni bibi nturamira umupira sindigera Keshi bakunzi ba Bujahit TV ariko igitagaje tubwiye ko ngo aheruka mu rushengero kera kibabaje nuko canke igitwengeje nuko iwabo ari imbere yanje hari urushengero none zile nyimbo zikusaidia kitu kanisa vraiment nawe yangaye Yesu zindikaingia sasa hivi ukipata mwanaume ambaye ulituambia kuja watubwiye nuvuga bafugukunda atakuvanga afise ya mafaranga menshi bariko aratubwira amafaranga menshi navuze sinuna duke basi dufaranga duke iba abaye two kunjohera bari pasteur bica bigenda gute akaba ari pasteur aya bica gusoka no pasteur aya nukurikima yani ni ibintu biba bimeze gutya kutemera pasteur yani ni mind zitandukanye nibikunda twuza gute ariko watubwiye ko ufise icyumvire cyo kubivamo ariko tumva yuko uronse mu pasteur yosha bigukuramo ariko wavyanze nzobivamo gwiwanje jenyene nigumira uko nyene ariko apana ndabivemo cyangwa kuba pasteur na pasteur hapana sitaki makode wakora makode zaje iliga babangu ni pasteur sasa anakukubali haya na tatizo na mimi anasemaga wewe utabadilikaga zunguka utabadilika kini vitu ya kusema ngo na mimi ndemo wa pasteur hapana Jeshi bakunze ba Bujahit TV bakubwira ati ngo akaryoshe nigahora mwitama Lydia tubandanye canke tugeze ngaha byose twabivuze twajeje mbe uzoruja kugira shopping ryari je ngira shopping par semaine ko ino wibangije amafaranga na gute oya none ugize par semaine mva ucuke ndugira oya gusaje kundu imbashaka mbifise n'impuzu basi nazibiri nshasha kandi nazo nyenzi bari ziri smart ziri classe nyene telefone ufise wayihawe niyo warondereye mu vyiwawe canke wawe mu niyo niguriye ikintu maze guhabwa n'umuhungu cy'agaciro nisha umutahe uradandaza soni ndugurura uje nyene mugendana tuzi
ivyo ntibikuraba wafa iyo ni siri yangu cyangwa ramuhevye oya sishobora kumuheba kandi urya afise ibyo nkeneye byose wani wese nakubare ko nkunda abaganga urakeneye kumubona ari kuri profile ya Lydia ndaza kumukwereka naramutora kumbure wewe warutaguye kugira ivyimviro byo kumushaka Lydia rero koma tunamukoneka ure muto akini vraiment ndamutoa kwe none Lydia renda kubanze rero nk'ubu bishitse ukaronka ikivakance cyo hanze bajya kunze kuza nk'aba diaspora nushaka kubwita se benshi amabando ndebo hanze kandi iyo ngize nibiganiro uku sindababura ariko no never wezi kwa nini sasa nampenda sana ushaka kumuvanga sasa ukipata zaidi yake hawezi atatokea wewe mapenzi kumzidia yeye hakuna wa kwanza izibazo ko mabakobwa moroshe nitworoshe njewe sinoroshe kubera amaze gura na benshi usaba uri muririmbyi ukareka gura n'abantu benshi kimaze gura n'abantu benshi none abo benshi ugeranije ni bangahe no benshi ba propose ibyo ba propose benshi ndamaze gura nabo vraiment benshi usanga ari ababeshi me ujya kwanje vraiment smart mbaje ufise ba ex bangahe nagani bisabi sayatuski Urazi umvira kitana ko baje Lydia uri bwiza uririmba neza ufise ruvuga look ya you look so beautiful you know haba ndakire kumenya rero ufise aba ex bangahe Joto kurambia uri kuja evo kuna wenye walipigwa huko usiye muri byinshi ujya kugira gushikire my friend nakubwiye ico kibazo cihoze kwavyo basaba kwanza manza kwimbanze nicare mparure ni tugereranije n'umuriyoni abasaba ex umuriyoni barayo mama ibihumbi jana iyo hose 200 babiri oya babiri no babiri basa kwiyumvira babiri dushize ko basubuza sha barashika ni benshi acha usinisi ya chiki ndugu yangu asikie ngo niko na wa ex wengi bashagaisha biko bareba yangu mariage pole babo butoto barebo tureguna batiyaga ndani bare sa tukibatia ni problem ni problem ureko bibi yarusi mu batoto apana ni kwa marene wana kwa marene marene mu batoto kwa pendana na pari iko na pendana Ziza kumborela benera rwenge jina kinye kombora pana bijya wowe ushaka kuvuga kombora yo kwiruka gusa nukuri iyo bishitse ukinyegeza kandi rero ngo wewe wari nyegeza cyane nari nyegeza nyene kubeka intinyege none kesha yaje nikirigere kombeje warakinye komborera nawe none kesha iyo ugiye kwinyegeza kuri ki umwinyegeza umwanya munini kenshi na wa muhungu mva ugiye kwinyegeza kagahunga kaba kagukunda mukira abana ukaca kaza mukaca mwinyegeza Mwana mugiye kwinyegeza mwana nabo muri biki rero Lydia arakimye mamunyegeje tu mugiye kina kamari mamunyegeje basi nabi kina kanjenje hariye hama rero Lydia agerageje kutubaza aba ex bari kumugana naco tuzombaza ubundi ariko ntacireka tugira Lydia urashaka kutugira kapera kidogo najwe imfise urumva n'urujo ndiko ndavuga yes nshobora Nikuri mrambabarira. Lakini Lydia unaambia unapenda mume wako, unapenda novuga boyfriend wako. Hivi ukipata kidumu kinakuja na gari, kinakwambia Lydia mimi nakuzia gari afu kesho very soon tunaenda mimi na wewe tunaenda state. Utoka katako wewe? Nishapata wakuzidia kunaambia kupa gari. Kata gari wewe. Mazikro nka benshani gose onodogerera. Jewe ibyo nibikinkanga ibintu by'amahera nanga kwanza furaha ya roho yangu ya moyo wangu basi nikishasikia mwenzangu tubyumva kumwe nawe twogenda n'amaguru tukazunguruka gushikariya naco bimbwiye gusa ndazi nawe nyene azoyironkewe modoka ya ugomba kurelaxinga kumbere sa n'uhera hezo ugomba kurelaxinga ubigufata mbo uja hehe bigenda gute igikukora kurelaxinga nja beach kumbure ni message kumbure shaka ushikiriza kuri baririmbyi bose bakurikirana umuziki ndundi nigiki wo babwira baririmba muri industry n'abafana bose bakurikirana umuziki ndundi abaririmbyi ndabinginze mureke ibintu byo kuza murafatira abatanzania kubera ugerageje kuraba abaririmbyi mu Burundi hari indirimbo kijya gihungu kiriho gusura babalevu ngongingo yani
donc ngongingo ni bisusu ari kumva ico kijambo kishitwa ngongingo ko ari bisusu we donc nabantu bagerageza ni wabunifu bagerageza kurondera ibintu abantu umuntu acumvise bugati acha ba interest ico kintu ntaco dufise ngambo Burundi niyo mpamvu umuziki wacu udatera imbere tutavuzwa hanze tugerageze tureke kuza turamva nk'ubu yaririmbye ngongingo turadufata par exemple nuza yaririmbye kanyaga Diamond Vision wacu aririmba ngorambari ngo vunja mva ibintu nyene bicakumya nka bya bindi tugerageze so turakaya ibyiwacu tunakwa abunifu nabo nyene bakatwigira ko nivyo bizotuma dutera imbere ico nico kintu nashaka ndabantu hajya twe Burundi turafise ibyiwacu turabifise kandi byinshi cyane gose kandi byose bisaba mu mutwe Jayce bakunzi ba Bujahit TV dusa nabasozera ikiganiro cacu wari kumwe na Beni kuri micro hama hariya kuri kamera inyuma ya kamera hariyo nde hariyo Juma Jux Professional my soldier twari kumwe na Lydia Real yagerageje kutubera mwe umukobwa muvuze uvuga ouvert cyangwa ouverte ntabyo nzireza ko ari ouvert cyangwa ni ouverte Mari ouverte nabyo umva sinshaka jisho gusauti Mbega ijisho mu gifaransa ni gute? Jisho rimwe. Le amizuru. Ne. Hama ugutwi? Désolé. Ugutwi kumwe? Oreille. Hama ishavu. Ishavu ukuri na Jones oyara Jones ishavu na Jones hama iginyo rimwe da hanyuma urugohe rumwe na Jones nigiki umva uko utovuga mu gifaransa kumbira ivyo bikunaniye urugohe nyene umva bitananiye urugohe rumwe gwakunaniye hama urushatsi rumwe na Jones mbari incheve Tuzasubira inshallah ibari bikuze nibagire kugira subscribe bye